buke chaleur zero nk'abasobanga shira makenga wamesha tuvaye mu gutanga medicine madam uri so fine baby don't leave me alone you do me nice you got me in the mood I like your body when you move everything fine you look so good kumbunuke uteye nk'umukobwa wa Mandela oyu urarenze iyo umenyekanye canke iyo bigukundiye indirimbo zikamenyekana havuka abansi kujya hari abakunzi benshi niko havuka n'abansi rero uwo mwansi aragerageza kugwana intambara yose kugira ugume down no kugubona hari igihe hageze ubu tugeze ahantu nyene ugasubira ukaduga haraza generation yaba Loriro ba Big Fizzo baracira inzira abandi naho nyene byari bikigoye n'ubu biracagoye byese mugabo hagenda haraza gapa haza bayo ya basatibi bose urumva nabantu nyene hari nyene ibintu by'imigwi y'abantu batifuza iterambere ry'umuziki ndundi buriho n'ubu banyihanganire byo mvugishikuru no iriho bariho kandi benshi bibaza ngo bo bari ko bagira neza gusenyura abantu niyiha message uronka muri telefone ukumva uraryohewe cyane iya mbere ni ya Lumikash cyane ya banki ni Lumikash cyane banki niyo message ngera na message y'umuseri ni kuryohera kuruta bakunzi ba Nemilen TV ndabaramukije ndizera komeze neza aho muri hose reka ndagushimira wamaze gukora subscribe kuri Nemilen TV ndagushimire nawe utarabikora ariko ugiye kubikora uno mwanya nyene ku muntu atameze neza naho reka dusenga Imana peut-être ejo ibintu bishobora kugenda neza cyane gose kubera ko Imana si yasumani uraho niyo bavuze ati Imana si yasumani uno mushobora kuburi kurarira ariko ejo uriko washobora gutwenga ndavyizeye cyane gose ndibaza imbere yanje muraho turi kumwe n'umustar guys ndabizi muramuzi nta muntu numwe atamuzi je suis sûr certaine yuko nta muntu numwe amaze ahora kurikirana umuziki ndundi atamuzi Benshi music exactement mvuze ko akurikirana umuziki abadakurikirana umuziki voilà nanje navuze abakurikirana umuziki barakuze kubera ko nta muntu numwe yoba atazi indirimbo Melane nta muntu numwe watazi indirimbo Angeline tavyibaza ku muntu akurikirana umuziki ndundi sinzi kuba bariho nkande sino bimenya bon peut-être nawe wigirishije akurikirana umuziki ndundi yo bavuga yuko atakuzi ngira ngo uwigirishije uwigirishije nutakuzi ariko ku muntu wese atigirishije aramuzi Benshi uwari we aramuzi Benshi ivyo amaze gukora mu gihugu cyacu Burundi aramuzi Benshi combien de fois amaze kuzamura umuziki ndundi ushika ahandi hantu ngaha mu Burundi turetse no mu Burundi gusa no mu bindi bihugu ni Benshi music ndibaza muri ko muramubona umuboga yambaye fresh sana kabisa kirato yambaye too much tugiye ku ipantaro ararenze bro bakubwiye kuri umustar ubyifatamo gute bo ndavyakiriko nyene bwana bihawe n'Imana mugabo sindawe umustar kivo ndacari hafi cyane kubera ko none mwese iyo bababwiye ko muri abastar mutigera mwemera ko muri abastar mushobora genda byemera mugabo biracari bito okay uvuze uko aho ni bon sino urashobora kubwira umuntu ndacari hafi urashobora kubwira umuntu ngo iki kintu ngura kimerita agaca kubwira ati ngo wapi oyo fete nyene atezwa kuvuga uko kwera bagifise inyota yo gushika zo gukora ni nkayi wifuza gushika wewe jewe ni kure cyane je nifuza ko nomenyekana ubwa mbere mu bihugu twegeranye cyo ituma ngirageza nkajyamo inguvu yo nso indirimbo nawo uburyo butugora kwera baradushigikira gacanga indimi uko iyo uririmvye ikirundi gusa vrai umuziki ni melodie tusa mu gihe umuziki ikirundi gusa ari umuntu ari hariya yumva igiswahili peut-être umuntu yumva igiswahili ashobora kuba yumva n'icyongereza adatahura ivyo uri kuririmba agakunda indirimbo peut-être muga naho yoyikunda mukaja kumuteramisha ntiyoririmba ntiyotahura n'ivyo uri kuravuga
hakabaho n'abandi bumva icongereza cyangwa igifaransa ugasanga kameme arafite ideye histoire uri kuraririmba rero urumva birafasha gato na melody nziza peut-être ni yahe feedback umaze kuronka nziza apara mu Burundi no hanze n'abari hanze feedback y'indirimbo uvuga ati jewe iyi ndirimbo narose feedback nziza kuri Angelina kandi niyo ndirimbo yawe ya mbere ifise views nyinshi nibaza ko ari indirimbo ya novuga ya blowinze gose cyane hano n'ahandi nibaza ko ari indirimbo bwa ya explosion uko indirimbo hari indirimbo nyene zimenyekana zikamenyekana kubera uri naka kubera kuko iyo umaze ku blowinga sana izindi zikurikira hari izi blowinga gose mugabo zikablowinga kubera gusa wamaze kuba naka hariyo n'indi rero blowinga ariho kimenyekana irya rero iragusigamwa amamarke yari nayo hari inzira nini kugururira tusa nivuga ko ari Angelina feedback nanazironse nziza abantu ntibaza nto kwibaza ko bompa izo feedback barazimaye kandi mu mwanya muto ashima Imana ni Benshi music turi kumwe ni Angelina ifise 510k ni indirimbo nkuko ariko arabivuga ni indirimbo yashoboye gutuma amenyekana cyane gose kubera ko yatanguriye kuri Melana irahitinga mu minsi mikuru asohoye indi ndirimbo Angelina ariko mbafite ikibazo kimwe ni kubera ko iyo muri murakora mutanguye indirimbo ya mbere igafrapa iya kabiri igafrapa iya gatatu igafrapa muca musubira kuba down libaza ko reka jembe clair ba clair kuri wewe no muri industry yose ahani libaza ko iyo umenyekanye canke iyo bigukundiye indirimbo zikamenyekana havuka abansi kujya hari abakunzi benshi niko havuka n'abansi rero uwo mwansi aragerageza kugwana intambara yose kugira ugume down no kugubona hari igihe hageze ubu tugeze ahantu nyene ugasubira ukaduga n'ubuntu bw'Imana kuko ni Imana nyene bahajya muri bijya bihinyeri bivuga ati reka mbanza gucishe ngaha urabe exactement ukomere ugira umutima ugumye ku buryo n'imbere guma uri fort hakabaho rero n'ibintu byo ku industry wacu ibintu byo kwankana like abandi urumva baragira utuntu tw'utubifu mugabo two entertaininga ugasanga babigira kuri kamera just kugira abantu bagume bari active mugabo tuwe tubishira mu buzima busanzwe kumva umuntu akakwanka asamposa ataco mupfa mutaranahura n'umunsi wari numwe cyangwa wanakurangutse atarana n'isura yawe ngira ngo akakwanka neza ugasanga arakwanka kabisa umva aragwanya izina wewe cyangwa indirimbo wewe nibyo rero bica bibo ugasanga hari nyene ibintu by'imigwi y'abantu batifuza iterambere ry'umuziki ndundi buriho n'ubu banyihanganire byo mvugishikuru no iriho bariho kandi benshi bibaza ngo bo bari ko bagira neza gusenyura abantu kumbe bari ko basenyura ikintu cyose twubatse kuko iyo ufashe ugasenyura umwe babiri batatu bane bikagwa plaisir ugasanga nta nicuganya mu naki abo bari usanga nta nakimwaganya araryoherwa juste gusa kubona rikarabasenya industry iguma ikoroka come down ugaca yumvira ati none arikaganya iki anakimwe mugurumva uramureka ibihe ni igihe nico muvuga kuri iyo ufite talent iyo ari ivyo wawe by'ukuri wabandona kuko nta mu artiste yo azotera imbere cyangwa atera imbere adaca muri ivyo bihe bigumye ni Benshi music arasiguye impamvu yaramaze igihe kinica urazi impamvu ndakubajije ndakubajije kibazo ni kubera ko uheruka gushira ko indirimbo yaheze 8 mois c'est ça 8 mois udakora clip video cyangwa n'indirimbo même na audio urumva rero nkaca mbona ingene wavyifashemwo neza mu misi ya mbere mu misi donc uratradinga sana ariko nkaca mbona 8 mois ubuziki n'amafaranga ubutse
ni inspiration ubutse oya ubuziki deja audio nari ndazifise nyinshi n'ubu ndazifise nyinshi ikikunda kutugora twebwe n'amasanamu no musi clip video birazimvye birazimvye urashobora gukoresha miliyoni 2 3 mahera si make mugaba ugaharura eske les concerts zingana gute batanga amahera angahe en fait nta gaciro barabishiramwo ibintu by'iwacu ku buryo twogenda kuri vitesse imwe n'abandi ko abandi baramaze gushiraho investissement iyo investissement natwe nahije usanga ari ubugwi bugenda bigaherera hiyo ugasanga wewe ntushikiriwe kiva which is not good ugasanga mwebwe aba artiste nyene barabakumira mu bintu kiva mugabo nibaza ko bizogenda birahinduka buke kuko uko byari kaje mvuga misi yose uko byari kare siko biri uno musi urabona ukuntu cloud yaduza abantu bakuntu basigaye bakunda imiziki afa pasana muri concert kuri miki kubona ukuntu abantu bagufata bigumbagumba n'ibiki kiva rero ibintu byarahindutse nibaza ko n'ibindi bizogenda birahinduka buke twe tutabiriye ko ibyo twifuza mugabo kamene twabigwaniye natwe yari yabagwaniye bakuru bagwaniye ibiturimo usanga batanani ko barabijya ko cyane aya ma generation yabanza yabacanco wa misi ugasanga byagiye kujya ko baba Cedric Bangi bakidumu ugasanga igihe cy'abacanco byari bigoye gato gose sa byari sehe usanga ba Cedric Bangi ba kidumu usanga nabo nyine byari sehe mugabo hari akantu kavuye ko kwera bacanco baciye ahantu bagakubura haraza generation yaba Loriro ba Big Fizzo baracira inzira abandi naho nyene byari bikigoye n'ubu biracagoye bien sûr mugabo hagenda haraza gapa haza bayo ya basatibi bose urumva nabantu nyene bakwiye gushimirwa natwe hazogera igihe tugati imyaka urabona imyaka nibayinyegeza haza abandi usanga ico gihe bimeze neza urasanga baronka kanoti ka bien kuko je ndifuza kumva umunsi umwe mu artiste afata 10 millions 20 kuri concert imwe basanga bizoba next mugabo twarabigwaniye tukiha agaciro kwanza twebwe nyene amantu tukareka no kujyana dupfa ubusa nta n'amahera rimwe muri ke kantu ko kujyana ugumukazana cyane biriho birambabaza kubera yari time yo gufatana kwero babona ko leta itaradushigikira 100% bishiremwe uburyo canka ama moyen ama financement yari time yo gufatana gutya ebana tugwane gushikaho bazodutahura mugabo ugasanga bamwe babunze umugwi kandi urakomiga wo kumanura abandi bariko baraduga abandi bagira ugasanga nakajagari twari dukwiye kugira industry be strong n'abanyamahanga ntibatwinjirane gose tu vois mugabo urumva nizera ko bizoza ko hari abariko barabitahura hari abariko barabitahura hari abo dufise vision zimwe tu vois en tout cas vraiment agenda shima urashima uko biri kose tugeze nawe ni Imbere music ndibaza muri ko muravyumva ikintu catumye ibintu bimugora cane na kanoti kugira ngo akore video kubera ko Beni wari donc ntushobora gukora audio urekure aho yamvuga nti sohore audio gusa uzifise zibari nyinshi mugabo bijya usabe ko biragusubiza none ariko vraiment ku muntu ariko aradukurikirana ku muntu ariko araturaba nk'iki boss kiraho ciberenga ni benshi niyo tamwo nk'imiliyoni nka 10 basugakora nk'udukuri video nka dutatu cyangwa ni babibona ngira go en fait la musique irimwo novuga amahera menshi mugabo bisaba dufatane mu nda yego abagwiza tunga babitahure batahure ko kwinvestisa atari kwinvestisa mu bifungurwa gusa ko na côté artistique kenewe no musariyo navuga gute nuze sponsor ya sport hariho finance ya sport leta itanga mugabo ugatangara ku miziki ugasanga ni 0 francs na birababaje quand même birababaje bakibona leta vraiment nama nasemereye dufate umugongo natwe kuko iyo jewe ngiye mu kintu cyangwa indirimbo ikamenyekana hanze
babanza kubaza uyu muntu n'umuki no bavuga Urundi yeah mbere yuko bamvuga je tu vois none Beri baza ko turi abantu natwe duserukira igihugu cyane gose mu mwanya muto kuko indirimbo igiye kuko hari ibihugu nk'ubu president wa Nigeria we ntiwomgira izina giye oya Mugunda kwa Davido ni TikTok ubu nyene mbanda boy ni TikTok voilà foko warabira akaroreraho Barundi tugakomeza gukunda iby'iwacu uko tubikunze gose tuzobikundisha n'abandi. Ni ikihe kintu wobwira upcoming umuntu ariko aratangura umuziki wiwe donc nimba ashobora avuga ati jewe numva umenga no biheba cyangwa numva umenga no bibandanya kuri wewe wo muhanura iki? Ari cyambere no kutarasha kutarekura niba koko ari iby'iwawe kuko ari ubu si kunabi ndabivuze mugabo hariyo igihe usanga umuntu abonye mugenzi wiwe aramenyekanye ugasanga washaka nta natala yabyo afise gose agashaka kumwigana tu vois urumva aho biragoye kutera imbere atari passion yawe cyangwa itala yawe mugabo ari koko ari tala yawe ari passion yawe nayo nta kintu na kimwe cyo kurekura kubera nanje ndavyibuka ko habaye ibihe bigoye imyaka yari goye aho na studio ntari nzi ukuntu isa mugabo mu byiyumviro cyane mu ndoto nkama nibonayo muri studio ndatinda ndashikayo buke gushika je nibaza ko icambere no kutarasha kuko nimba koko ari passion yawe no kutarasha yone ki yonyene kuko kutarasha kugumukora malgré les moments difficiles niho haguma huguruka inzira ajya maho uyacamwe avaho uyacamwe tesa ukutarasha byonyene. Bakunzi ba Nemilen TV ndibaza murabana turi kumwe na Belly Music umusore mwiza cyane gose uranze impamvu yatumye ndaguhamagaza no mose sinzi ntayutse ikubera ndiko ndabona ibintu biriko bira trading biriko biravugwa ngahaca ndavuga ati biragomba rekuri ikintu I don't know uravyumva sinzi ivyo rimwo ariko hari ibintu biriko biraca nyene ku mastati y'abantu kuri WhatsApp ibiki Belly Music Friday I don't know Friday hari iki shaka rero kugira ngo bitubwire nimba Belly Music agomba kugira mariage tuzuze kumushigikira kame apana nta mariage ni indirimbo irisohoke cyashwa narekuye aka extrait gato ndayimenyesha ndibaza ko ari rya mbere ndabivuze kuzosohoka kuwa gatanu n'ubwa mbere bivuze ni rya mbere nibaza ko ni emission bishobora gusohokana kandi bikagira rimwe kibo yego kandi izo biryoshe uko nabibonye feedback na ronse aka extrait gato katuririmbira kari kumbuga yashaka jo kandi je turi kumwe kari kumbuga bagende bakarabe batongereze cloud mugabo quand même ndabizeye ko azoyakira neza ubu dukeneye ko Belly nawe akubita umuriyoni wa views why not man ugiye kwikubita why not I mean reka tugushigikire nabariko baraba kino kiganiro bagushigikire ndazi ibintu bizogenda neza cyane gose nibaza ko ahanini ni dushigikire ni bimwe navuga twaye ni million de views ibintu bisa umwanya muto cyane niyo tubuze ahanini mugabo ndashima aho bigeze Belly Music arasohoye yego Belly Music araronse commentaire nyinshi cyane gose harimwo na commentaire ya Wiz Design yego Belly Music ntayilikinze Belly Music nta kintu nakimwe ndabitangiye akarorero ngaho kubera ko yo hejuru iriko like yo musi iriko like yo hagati nta like iriko abandi benshi bakingorongoro hari umustar yitwa Alberto wo muri Zambia n'umuja Roberto aratanze commentaire nziza baka boss barakomanse abantu benshi barakomanse ariko why not with design yiwewe atalike iriko jewe rero onyigira uncangari oya siko gucangara nse ndayikwereka iyo ngize like ngira like abantu bose ndaba ngo ninde yakomanse ngenda ndakubita ko like peut-être ko nibagiye kuko sinibaza ko ari we wenyine atagira like mu ba star jewe naragerageje gusoma commentaire zose
uko nukuri hoba harimo nka zibiri cyangwa zitatu ntoba narasomye ariko nka 98% y'ama commentaire narasomye wenyene mu ba star ni no mpamvu ndakubaje ico kibazo kubera peut-être je niyumvira hari akantu oya nta muntu je nigera ngirira inzigo nta nunzogirira inzigo je ngirira inzigo ubukene amahera n'iterambere mugabo quand même vraiment ico kintu ahubwo rero sinari bwakibona peut-être ko nariko ndihuta peut-être canke nibagiye mugabo urumva nta intention mbi je nigera ngira canke ngo ndayigire kuri Wiz Design ya n'umu artiste nka jewe akora neza akiri muto nta mpamvu no antuka niyo dufise icyo dupfa nzoja ku malike wapi amalike ni ibintu bisanzwe oya ariko hari umuntu ashobora kuvuga ati none kubera iki hari umuntu aca bitahura nabi voilà nico kuko je nta kibazo dufitaniye n'umuntu kuko urabona hari abaravye commentaire ya Wiz Design bagaca babona wewe nta like iriko umva abafana bonyine uratse ko aribo batuma aba star bacanamwo cyane ibyo rero ndakunda kubisimba kubera simba nkunda gucanamwo na mugenzi wanje dukora akazi kamwe kuko deja je ndiko nshaka union nije negezwa kwerekana akaruriro kiba ngafatanya n'abandi mugabo sintucanja kwerekana akaruriro ngo nshikwane n'abana kana kandi sindanabikunze niyo wundi ashwanye n'uwundi I don't like it mbambona umengo turiko turasubira inyuma itusa Wiz Design ni umu artiste mwiza shout out to him nta kintu na kimwe twopfa nta n'icyo twimirije gupfa peut-être niba ibyo bintu byarashitse ntibagira kugira like so sorry amuga nta intention mbi nari mfise ni Beri music ndibaza ko bariko barabibona bariko baraturaba canke bariko baratwumviriza abashoboye kubona commentaire ya Wiz Design Beri arashoboye kubivuga neza cyane ndibaza mu bitahure nta kabifu kari hagati yiwe na Wiz Design bameranye neza cyane gose bwiretse tubipanze tukayigira yo gucangamusha twabibabwira mugabo sindanabikundera byo nyene jeje nkunda ko ducangamusha ku miziki birashika abastari bakagira baragira handi mu bindi bihugu nk'akaruru nka kandi oya ahiwacu tsinzi kubera nta uraza kuneguza ngo twabipanze mugabo je sais ko nko muri Tanzania par exemple hari ababigira ugasanga wati dushushe business yego mugabo quand même nibyo sinabikunda business nkunda kwishuha mu kazi dukubita imiziki uriya bwati yana nakayasoye nziza ebana wapi tusubirana niho ibintu biguma biryo mpamagara kandi n'abagwizatunga aba boss beinvestise mu muziki uri mu amahera menshi cyane mugabo bisaba ko ubanza kuwukunda niwe investise wibaza mu kwezi kumwe cyangwa 5 ugarura amahera yawe ni a long term birashobora gufata imyaka 5 mugabo bikaza biri pum akaza amahera menshi uta expecting reni baza ko rero hageze ko badushigikira kwahize imyaka myinshi Big Fizzo basemerera bakidumu nibaza ko hageze vuba entre hagati y'aba star vuze Fizzo Kidumu Sabi nohe mu star prefer cyane kuri wewe bose baranyespira kubera umwe wese novuga ko hariho aho ni nka novuga gute bazi ko inzu iyo bariko barayubaka ntiyubakwa n'umufundi umwe cyuva aba bafundi benshi aba maso aba aide aba je ne sais pas je twavuga abafundi rero bagiye bashira ko amatafari umwe wese hari amatafari ashira hari ushira ko menshi cyuva hari ushira ko make hari ushira ko agacaronka kandi kazi aka donc umwe wese aba yashize ko amatafari ugira iyo nzu izo kubaka rero umwe wese aranyespira kandi umwe wese hariyo ingwano yagwanye kugira ikintu kanaka kibe nuno munsi natwe nuko nyene nawe nyene baraduteza amaso bavuga ati bana namwe mubandanye urugamba nawe nyene nabo bakibandanya haragera igihe nyene umuntu akura kujya ko abandi bona ba Africa nova aravuga ati na abapeti narabasigiye namwe bandanye urugamba akaryoherwa naho mugeze n'abandi rero baza ko rero bose muga nyiri muto narakunda kumviriza indirimbo za Kidumu nkiri mu petit
ndibaza ko nazisubiramwo mbere bikopo bya nido ndabanze kubivuga kenshi mugabo bose nakuze ndabumviriza kuko barakuze deja hariyo n'abatwinspiye bo benshi muri bo kugira dutume tubone ko bikunda bivanye naho bavuye gushika aho bari ni Big Fizzo uno munsi hari ibintu ariko muri no minsi hari ibintu yari yiharaje byo gupushinga abapeti bariko baratangura sinzi ko wari umaze iminsi uri kurayibona cangwe agaposta nk'ikintu ca Sadbi urumva akagiposta akavuga ati reka tumushigikire Sadbi tumutora hana akavugisha ntuzenyi Keri Tauneri umujournaliste akavugisha akavuga D1 umupeti ariko araza urumva ni igahe somo we vyaguhaye ivyo bintu ni bimwe navuga tugitangura inyo nibaza ko ujya akuriye benshi muri twebwe n'abandi ko hamaze igihe kirekire nibaza ko yatanguye kuririmba je ariho nkivuga petete ibyo nibaza Eliya na karorero keza bitanguriye kuri we n'abandi bakigira aho nyene cyuba uko asapotinze umu artiste mushasha nka D1 hari inguvu kana kamwongereza nibaza ko atabitanguye ubu Yahora natwe naje yarabinkoreye ndamushimira kandi yageze kwinkorera nsoye tonight yego nibaza ko nakarorero keza ko kwigirako n'abandi bige kungana mu bantu zenye ntitwogenda batavuze kuri gospel mu bastare cyangwa amaririmbyi ba gospel inde muntu ya inspire cyangwa ninde ego kukura wavuze haba Fizzo haba Sadbi haba Kidumu bose umwe wese ndibaza abatahuye bariko barabikurikirana wavuze ku muntu wese yaragiye arashiraho itafari imwe urumva genre cha tuvyumva yuko umwe wese yaragiye arakora urumva muri gospel na ninde muntu uvuga ati jewe uyu muntu vraiment aho rero birangora kasi nayikurikiranye sana mugabo ati aho twakuze tubona baba Jean je dirais ba Apollinaire ona igihe twe twari batoya abana ngira nta babi Bujumbura canke ruguru canke nibaza ko ari bake batumviriza indirimbo za Apollinaire tu vois sichatse kuvuga ngo niwe nakurikiranye sana mugabo ndiko mvuga c'est no experience uko tukira abapeti twa niwe kumvira cyane ni Beri Music vendredi azorekura kiboro kiraho azorekura indirimbo ndizera ko izo bimeze neza nta musi numwegere tugwisha nta musi numwegere ego kweri usohora gafrap uzora akantu kaba kameze neza ego irevre usohora tugukumbuye usohora indirimbo tugukumbuye ariko uragerageza kurekura nico gituma nagerageje kugira amacollaboration kugira nzosubire kunkumbura cyane gose zemura uko ni menshi vraiment yaramaze igihe ndavuga ati vraiment reka ndabareke basohore nabo kuko urumva je yo nsohoye nawe agaca sohora bigaca bigwanamo ari imwiza kumira yindi which is not good ni nyinshi n'ubu haca sigaye nk'umunani canke indwi tu vois rero urumva ntimuzosubira kunyotegwa kanini gose rikampamagarira abantu baje kuri channel ya YouTube ya Beri Music babe barasubscribinga kugira uzobe uwa mbere mu kubona iyo ndirimbo ya Beri Music izosohoka vendredi izoba risangapi 18h30 twese tuze duhurire kuri channel ya YouTube yiwe kugira ngo tumushigikire mu misi mike nawe abe mu baririmbyi ngaha mu Burundi baronse umuriyoni wa views please abantu bose bariko baraturaba abantu bose bariko baratwumviriza share zanyu share mu publier turazikeneye wow bishike kure Beri ndagusavye ndirimbire akaririmbo kamwe apana gwaye kubera gwaye nakubwiye wansi Sinaze wambwiye itaraso oya yonyine gitarasoka twari dukeneye kumva basakanu gato kari kuri Facebook na Instagram
okay, reka mushe ukaraba bagiye gukaraba byo byiza ariko ijwi ryawe nawe live baba bakeneye kuryumva. Imagine rero iri kuri Facebook. Bo wabyanze nyene ndirimba basi nabatumiye baje kwiraba. Ndirimba basi ntuzenye Angelina mu mwanya muto ni kubera niyo ndirimbo yakunzwe cyane gose. Baby don't leave me alone. You do me nice, you got me in the mood. I like your body when you move. Everything fine, you look so good. Kumbunuke, uteye nk'umukobwa wa Mandela. Oh, you rarenze, sinoisha biboneka. I love you biggie like that. When you come around, you give me some vibe. I love you biggie like that. Ubonye ngachamera neza. Kana kamana mwiza wiwacu. Undire shenge. Uje kuri YouTube ugire subscribe. Kubiki utaja muri Primusic basi kuririmba. Bro ufite ijwi ryiza sana. Oya Primusic ntuzi ko ntikiba. Mugabo narigeze kujayo. Aramenyekana. Ibikurikira sino bivuga. Narigeze kujayo. Icyo kiri Korea niwe yari umujuje. Inde Koli. Koli na Amiri na Christian Sabi. Yeah. Ndirimbo imwe ya Dramati. Wobuze. Ya Dramati. Madam. Ndirimbo yonyene. Bo ndazondacha. Uri doctor nerimi urushinga goma mumishinga. Buke chaleur seron abasobanga shira makenga. Wameshu tuvaye. Mugutanga medicine, madame uri so fine. Wow. Ngajyoshye kusiyandiri. Iratesa. Ni Berry Music man. Je ndagushimiye sana ingene uranyeretse ko ufana abastare bo mu Burundi. Je ikintu kiza cyose ndagifana. Indirimbo yose uzi iryoshe. Uyimbagije antuka. Woyirire. Ntazi. Niyiha message uronka muri telefone. Ukumva uraryohewe cyane. Iya mbere ni ya Lumikash. Cyane ya banki. Ni Lumikash cyane banki. Niyo message ngera. Na message y'umusheri ni kuryohera kuruta. Ya banki na Lumikash attention nayo. Ugene umusheri wa mbere bo. Ya kabiri ni ya producer ambwiye yana. Ndirimbo ngiyo yaheze. Message iraryoshye. Akurikiriza. Na kandi kazi ufise a part y'umuziki. Oya. Akanje. Nta kindi. Muhira Berry Music bamfata gute? Bamfata gute? A part y'ubustar Berry Music muhira. Kuko urabona bamufata nka Bertrand. C'est Berry Music. Oya. Muhira ni muhira. Muhira ni muhira. Bamfata nkuko bahora bafata. Kujyanye urabona twe turashobora kubona tukavuga ati bro byo type arareze byatari kugira ngo unamushikire honyene nibibazo ariko muri ugacu usanga ni wa muntu atashe vendezere n'inkona hakwa kuyikubitwa. Oya kameme ibyo ntibikindi kubera bizi ko akazi kwacu ata definition y'amasaha kagira ari gihe mu ijoro barayo ari gihe kugira mugabo ibindi nk'umuhira. Reka ndagushimire cyane Berry. Ebana bless up. Nawe televiziyo yawe ndibaza nishasha. Ebana bagire subscribe kabisa. Piga subscribe nyingi. Bati bagira ni wawe vendredi kwe. Oya iwanje kameme. Iwanje kameme ni mwibagire. Mutangura ubunyene. Mukubitire subscribe n'umuniga. Ebana yiterera imbere. Merci sana. Kesi ukipata pesa usinisahau. Ndakukumbuka. Nuko kabisa merci. Nzokwibuka bro. Reka ndagushimire Berry washobora kuduha umwanya kugira ngo dushobore kuyaga utubwire byinshi ko twari tugukumbuye muri interview. Twari tugukumbuye wari umaze igihe kinini cyane udakora nama. Ata interview ukora ariko twangiye kuzikora. Ugiye kuzikora? Yego. Imana ishimye cyane kandi n'Imana iguhezagire kubona washoboye kwitanga uraduha uwo mwanya. Respect cyane gose. Merci beaucoup kuba ariko baradukurikirana kuba amaze gukora subscribe. Thank you so much. Naho butaha turabakunda cyane. Asante sana.